Yakuramukije udahema kubana natwe amakuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyene yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, ibisata cya politiki, igisata cy'indero, uburimyi, amagara y'abantu, umutekano ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kugera mu nyuma rero yo gukora amatoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Rero neteka n'umunezero ntangere kuba tubafise. Reka rero tubashitseho zimwe mu nyigo nkuru y'amakuru agira yibandeko. Muri Kirundo abakozi ba komine barapfunzwe bagirizwa kunyuruza amatagisi ya komine. Naho mu yandi makuru muri Side Kivu Buramatari Purusi ari mu kaga. Abashinga amateka 18 basaba ko abogozwa. Save yafashe bite turaza kuba tubashikiriza ku buryo bw'idonido. Mu yandi makuru turaza kubera ko abadandaza badafise aho gutereka ibidandazwa baragabishwa ko bazohanwa n'isoko nkuru. Aho rero ni muri Rumonge niho tuza kuza kubashikiriza naho amakuru ameze neza cyane tubatangariza uko vyifashe. Reka rero mbere yuko tugira ku buryo bw'idonido nisabire rero utari bafite na subscribe canke se sabone kugira afyonde ko bivanye n'ururimi ukoresha kuri YouTube, maze amakuru ajya gushikira ku gihe ni mu nyuma rero ko wabonye notification mu gihe wafyonze no okukayogera. Reka rero tudatevye tubageze hano amakuru ku buryo bw'idonido. Kirundo abakozi ba komine barapfunzwe bagirizwa kunyuruza amatagisi ya komine. Kirundo kwa mirongo rero muri komine ya Kirundo mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'u Burundi hadutse ikibazo cy'inyuruzwa ry'amafaranga ya leta kiriko kiratera uruhagarara mu ntwaro muri iyo komine. Abakozi babiri mu bari bajejwe kwegeranya amakori ya komine barahagaritswe barapfungwa mu gasho k'igipolisi kuwa uwa gatatu, nawe akabariwe arondegwa cyane. Ubusuma bwamenyekanye inyuma y'igabanuka ry'amafaranga yinjira muri komine. Ku bw'amasoko mu ntwaro amakenga yatanguye inyuma yaho habonekeye igabanuka rinini ry'amafaranga yinjira muri komine kuva muri nzero. Intwaro yaciye itangura gusuzuma neza impapuro zitangirwa ko amafaranga zahinduwe nizo ntandaro y'ico kibazo. Isuzuma ryerekanye amakosa akomeye nk'uko bivugwa na Suvi Rukundo, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine ya Kirundo. Hari abakozi batanga amaborodero ariko amafaranga make ugereranyije nayegeranijwe mu batangakori. Twarabonye ko amafaranga yerekanwa adahuye n'amafaranga yegeranijwe ku rubuga, niko yamenyesheje. Ivyo vyatumye abo batoza amakori banyuruza amahera agenewe kwinjira mu kigega ca komine. Babiri barafashwe uwundi umwe yarahunze. Kugeza ubu abakozi babiri baramaze gufatwa barapfungwa. Igikorwa co kurondera uwundi umwe kirabandanya kuko bivugwa ko yoba yarahunze. Amatohoza yaraguwe harakorwa no mu yandi makomine mu ntumbero yo kuraba ubusuma nk'ubwo bushobora kuba buriko buraba. Isoko ryegereye intwaro muri komine ryemeza ko uruhombo ruharugwa
mamiliyoni menshi mu mafaranga y'amarundi mu mezi 3 gusa. Ni amafaranga menshi ashobora gutuma imigambi y'iterambere rya komine icumbagira. Imvo z'ubutunzi zivugwa na bamwe mu bakozi basigura ko imvo zishobora kuba zatumye habaho ubwo busuma ari agahembo gatoyi bahabwa. Bavuga ko umushahara utarenza 250 vy'amarundi ku kwezi utuma bigora cane kubaho. Hari n'abavuga ko bamwe mu bipfuza kwimukira mu bindi bihugu cane cane muri Arabia Saudite. Hari abahitamwo kwita mu ngorane kugira baronke amafaranga yo kubafasha mu rugendo. Nk'uko umwe mu bakozi yabivuze, ariko adashaka kumenyekana. Ingaruka mbi ku iterambere. Umuhinga mu vy'ubutunzi twavuganye avuga ko hari ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu ziva kuri ubwo busuma. Ubusuma nk'ubwo buradindiza bikomeye ishirwa mu ngiro ry'imigambi ya leta kandi bugahungabanya utwigoro tw'iterambere, niko asigura. Matohoza ariko araba mu ntumbero yo gushiraho icuka ciza mu buhinga. Mu ntumbero yo guhamagara n'ico kibazo, umusitanteri wa komine ya Kirundo yemeza ko agiye gukomeza ubuhinga bwo gusuzuma no gutoza amatagisi mu buryo butagiramwo igipfungu. Intumbero niyo kugerageza kugarukana icizere no kwirinda utunenge nk'utwo ko dusubira kwibonekeza muri kazoza. Rero mu yandi makuru, Sud Kivu Buramatari Parusi ari mu kaga. Abashinga amateka 18 basaba ko abogozwa. Bukavu Uvira, icuka ca politike kiriko kiriyongera kubijanye n'intunganyo y'intara ya Sud Kivu. Abashinga amateka 18 b'intara baratanguje ku mugaragaro igikorwa co kwiyamiriza Buramatari Jacques Purusi. Bamwagiriza amakosa akomeye mu kurangura amabanga yiwe. Ku bw'abo bashinga amateka hari vyinshi bamwagiriza, harimwo ugukekwa kunyuruza amafaranga ya leta, kudaha umushahara abakozi ba leta, hamwe n'ivyiyumviro vy'uko yoba afise uruhara mu bucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro afadikanije n'abanyamahanga. Baramwagiriza kandi kuba atabikorwa bifadika vy'iterambere mu turere twa Uvira, Fizi, Mwenga na Shabunda. Inama rukokoma izofata ingingo itegekanijwe kuwa kabiri igenekerezo rya 28. Rero niho yabaye ndamukiza 2026 ku cicaro c'inama nshingamateka y'intara ya Sud Kivu, aho amatora ashobora guhitamwo. Rero mu kurindira rero icyo gihe biravuga, rero urumva ko bitana mu gisagara ca Uvira. Abanyagihugu benshi bavuga ko badashima ico bita ugutwara intara uri kure yayo. Bavuga ko Buramatari adakunda kuba ari muri iyo ntara, ko ahubwo amara umwanya munini i Bujumbura, igisagara c'ubutunzi co mu Burundi kiri hafi ya Uvira. Twama tugenda kenshi ku biro vya leta ikavimvira kurondera abategetsi, ariko ntituhasanga n'umwe, bose baba bari Bujumbura, niko umunyagihugu umwe yavuze.
Ibindi vyiyamirizwa n'amasezerano atubahirijwe harimwo gutanga akazi, gusanura amabarabara yo mu gisagara hamwe no kurangiza ibarabara rikuru inomero 5 rihuza Kavimvira na Karundu gushika hagati mu gisagara ca Uvira. Jean Purusi yimuriye ibikorwa vyiwe Bujumbura inyuma y'ifatwa rya Bukavu. Ibintu vyarushirije kuba bibi inyuma yuko Uvira ifashwe n'abagwanyi baye mu 2023 mu kwezi kwa Kigarama 2025. Abarwanyi bavuye muri ico gisagara ukwezi kumwe inyuma y'igitsure ca Amerika. Mu gihe abashinga amateka biteguriye gufata ingingo kuri ico kibazo kiwe ka politike, Buramatari kuri kazoza kiwe ka politike, Buramatari yaratumwe ko Kinshasa n'abategetsi bakuru b'igihugu ikintu gishobora kugira ico gihinduye kuri iki kibazo gikomeye. Ikibazo cy'uko n'akarere kameze nabi cyane. Iri hungabana rya politike ririko riba mu gihe umutekano utifashe neza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abarwanyi baye mu 2023 ubu binjiye mu ihuriro Alliance AFC rirongowe na Colonel Nanga baracagenzura ibice bimwe vya Nord Kivu na Sud Kivu mu gihe ubutegetsi bugoyagoya. Kinshasa yagiriza u Rwanda gufasha mu 2023 ivyo Kigali kabihakana. Naho hari ivyegeranyo vy'abahinga bishirahamwe mpuzamakungu bivuga ko abasirikare b'u Rwanda baboneka bari kumwe n'abo bagwanyi. Ku ruhande rwabo Burundi bwararungitse abasirikare bafasha igisirikare ca Kongo hamwe n'imigwi ya Wazalendo kugwanya mu 2023. Naho habayeho utwigoro twinshi tw'ibihugu harimwo n'amasezerano ya Washington yashizwe ko umukono mu kwezi kwa Kigarama 2025 hagati ya RDC n'u Rwanda. Intambara iracabandanya ku rubuga mu karere, umubano uracari mubi hagati ya Kigali, Gitega na Kinshasa. U Rwanda rwagiriza Burundi na RDC gufasha FDLR umugwi w'abagwanyi. Rero bamwe bari mu bagirizwa kugira uruhara mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu 1994. Uvira imigwi ya Wazalendo iriko irushiriza kwiyongera isubirira ibibanza vyatawe n'ingabo za leta zibonwa ko zidashoboye guhangana naye mu 2023. Muri ico cuka c'ubutegetsi bugoyagoya, indyane zidahera mu karere n'ukuntu baguma haba kunga ubumwe hagati y'inzego z'umutekano. Intambara yo muri Sud Kivu yerekana intege nke z'inzego za leta mu buseruko bwa Kongo n'ukugora kw'ibibazo vya politike n'igisirikare mu karere k'ibiyaga binini. Rero mu yandi makuru, Rumonge abadandaza badafise aho gutereka ibidandazwa baragabishwa ko bazohanwa mw'isoko rinkuru Rumonge. Abadandaza bakorera mw'isoko nkuru rya Rumonge badafise aho batereka ibidandazwa vyabo mu gisagara ca Rumonge, ntara ya Burunga mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi, baragabishwa ko bazohanwa mu minsi iri imbere mu gihe batokubahiriza amategeko. Ivyo vyashikirijwe kuri rero na Musafiri Ntahomvukiye, umuhanuzi wa musitanteri wa komine Rumonge ajejwe ubudandaji mu nama yahuje abadandaza. Kubwiwe hari abadandaza benshi badafise ibibanza batereka ibidandazwa vyabo imbere y'ibibanza vy'abandi, bigatuma inzira zaga. Ivyo akavuga ko biteye amakenga cane ku mategeko ku mutekano w'isoko.
izi nzira n'izagenewe nko gucishwaho amakamyo azimya umuriro mu gihe hadutse nk'umuriro azibiwe gica kiba ikibazo gikomeye, niko yagabishije. Kubera icyo kibazo Musafiri Ntavukiye yaragabishije ko abazobandanya kutubahiriza amategeko bazohanwa vuba. Yasavye kandi abo badandaza kwimukira mu yandi masoko afise ibibanza bitarafatwa. Yavuze ati nimuje gukorera mu yandi masoko mato nka Rwagura supermarket, Mukanyenkoko canke mu Birimba ahakiri ibibanza. Ku ruhande rwabo badandaza iyo ngingo niyo kwitonderwa. Bamwe bavuga ko iyo soko nkuru ifasha komine kwinjiza amafaranga menshi, ariko bakanegura ko idasanura ngo yubakwe kijambere. Twama turiha ku gihe amatagisi ya komine, aho kuturungika amasoko y'abigenga. Abategetsi bari bakwiye kwiyumvira gusanura kijambere iyo soko nkuru, nico basaba. Ukutumvikana hagati y'indongozi n'abadandaza vyerekana ingorane zifatiye ku ndinganizo yo gutunganya ibibanza vy'idandarizo muri komine ya Rumonge, aho ibikorwa bijanye n'ubutunzi bisa n'ibiriko birarengera inyubakwa zihasanzwe. Aya rero niyo makuru twari tuyafise none. Dushimira udahema kubana natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri Ndebesha korera yacu ya Isange TV. Rero niteka n'umunezero ntangere kuba twabanye, mukomeze kugira amahoro y'Imana.